Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye inyuma mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, abari hirya nino ku mugabane w'abanyaburaya, mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Aziya, ku mugabane wa Afurika, South Africa, Zambia, Kenya, Uganda, mu bihugu bibanyi, mu Rwanda, mu buraruko, mu burengero, muri Congo, mu buseruko, muri Tanzania, mwese mudukurikirana muherereye ngaha mu gihugu cyacu Burundi, intara, amakomini, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze k'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, ibintu bibandanya guhindura isura. Umunsi w'ejo wa kane ku mutaga, umudereva yahora akora mw'ishirahamwe rijejwe kunguruza abantu muri agence nyine yunguruza abantu izwi nka Bekor, yaciye atera umukoresha wiwe igerenade. Iyo gerenade yatewe ngaho kw'ico gituro bisi twasanzwe yunguruza abantu ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Wateye iyo gerenade akaba ari umugabo akwije imyaka 40. Uyu mugabo yahoze mu gisirikare ca kera, igisirikare ca leta egisfabe. Uyu yakwije nyine imyaka 40, akaba yahora nawe yunguruza, akora nyine akazi ko kunguruza abantu muri iryo shirahamwe yunguruza abantu. Inyuma y'amakosha yakundaga gukora, cane cane amakosha yo guhohotera abagenzi biwe, yaciye rero umukoresha wiwe amwandikira urwandiko ko kugira ngo yisigure kuri ayo makosha yama yakoze, aho kugira ngo aje kwisigura nk'uko vyahora nyine, kuko atari ubwa mbere bari bamwandikiye urwandiko rumusaba kwisigura ku makosha aba yakoze. Yaciye azana ico gisase ntezaminwe aca arakimutera, ariko kubw'amahirwe nta muntu cahitanye. Igipolisi catangaje ko uyo mugabo naho yateye iyo gerenade ata muntu yaciye isambukana. Igipolisi kivuga ko ico yononye ari uko yabangamiye imirimo yari isanzwe ikorerwa kuri ico gituro c'amabisi. Uyu kandi nyine gutera iyo gerenade yaciye ahunga gushika mangaya, atahuwe urabona aho yoba yaciye ahungira. Tuvuye kuri iyo nkuru ivugwa mu mutekano, twinjire ku nkuru yo muri politike. Urubanza rwa Bunyoni na Emmanuel Ntawukazohera, uyu mupfumu wo mu ntara ya Ruyigi muri komine ya Butaganzwa, uyu mupfumu akaba abandanya gucanishwamo abayobozi, abategetsi batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, harimwo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, abandi bajenerali batandukanye na Generali Alain Guillaume Bunyoni. Ngo ibinyegezwa vyabo vyose, ibinyegezwa vya CNDD-FDD vyo gukorana n'abapfumu bigiye kuja ahabona. Hari amawodiyo Bunyoni yatangaje ari muri sentare, ubwo yashigwa mu mwihezo akaburana ari mu wenyene mu mwiherero, abari bitavye urubanza muri sentare rwabereye ngaho mu ntara ya Gitega, mw'ibohero rya Gitega, kuko Bunyoni atigeze asohorwa ibohero bivanye n'uko Ndayishimiye yari afise ubwoba ko hari abashaka kuzotorokesha Generali Alain Guillaume Bunyoni, kandi bakomeye cane, bafise abasirikari, bafise igipolisi. Ndayishimiye nawe ku ruhande rwiwe akaba yari yaciye arungika abapolisi benshi cane ngaho kw'ibohero rya Gitega no mw'ibarabara rija i Gitega.
abo bapolisi bakaba bariko bazungurutse ibohero banacungereye umutekano kuko wari wongerejwe cane. Bunyoni rero ari ngaho muri sentare, aho yari mu mwiherero nyene yaraciye abazwa icaha co kugerageza kwica umukuru w'igihugu, guhungabanya ubuzima bwe, yaciye akigerageza. Vya caha yarezwe na parike. Parike ntabwo yari kuja kumurega ico caha ata makuru ibifitiye, ata n'imvo ifise. Rero Bunyoni nawe yaciye ababaza igihamya canke uzokwemeza ko yaragiye kwica umukuru w'igihugu. Harazanwe rero umupfumu Emmanuel Ntawukazohera, uyu niwe bavuga ko Bunyoni yoba yaragiye kwifashisha, ngo na cane cane ko ngo bari basanzwe bamwifashisha. Amakuru rero Bunyoni yose yaciye ayavuga muri sentare, akaba arizo mvo umucamanza yaciye asohora abenegihugu kugira ngo batumva ivyanyegejwe vy'abategetsi bo muri ntare rushatsi, abategetsi bo hejuru bakuru bakuru, ukungene baja mu bapfumu, bakorana n'abapfumu, bakorana n'amangetengete, bakorana n'amadayimoni nk'uko umumenyeshamakuru Bob Rugurika yaciye abivuga ko leta ya CNDD-FDD ifite utuvyeyi yakuye mw'ishamba. Utwo tuvyeyi nitwo dukenesheje abarundi, utwo tuvyeyi nitwo dutumye igihugu kibura imitahe y'abanyamahanga, n'amahera y'abanyamahanga nayo akaba yarabuze. Uyu rero Bunyoni yasiguye ukungene vyose vyatanguye, n'ukungene umukuru w'igihugu, leta ya CNDD-FDD, abategetsi batandukanye bama bakorana n'uyo mupfumu. Hakaba hari n'amakuru avuga ko uyu mupfumu nawe yoba yaragize uruhara mu rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, bafatanije ko ngo yoba ari we yagiye kuzana umuti wahawe Petero Nkurunziza. Uwo muti akaba yarawukuye, yarabajanye ku murozi wo muri Tanzania. Uyo murozi yo muri Tanzania niwe yaciye afasha abo ba Bunyoni na Ndakugarika guhitana umuhisi Petero Nkurunziza, bivanye n'uko yari yikumirije ku butegetsi, yinanirije ku butegetsi, yanse kubuvaho. Ivyo rero bikaba biboneka ko bishobora kuba biteye ikibazo n'ingorane zikomakomeye cane ku butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye, ivyo Bunyoni yaciye atangaza. Audio rero mu kanya kari buze ikaza kuja hanze, kuko iriko iratunganywa kugira ngo izobashikeko imeze neza, hatagira n'uwo ishobora guteza ivyago, abo kugira ngo n'uwoba yarayitangaje uwayikuye muri sentare ikaja ahabona nawe akingigwe umutekano wiwe, kuko ubutegetsi burashobora guhita bumucira umunyororo ko yamenye amabanga. Iyo audio ikaba iriko iratunganywa, tukaza kuyibashikiriza, tukaza kuyibagezako ido n'ido ukungene vyaciye bigenda, vyo Bunyoni yaciwe yitangariza ngaho muri sentare Ntahinyuzwa, akaba yari yashashe ngaho mw'ibohero rya Gitega. Benshi bakaba baratunguwe kandi n'ukungene urubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni bataretse ngo yisigure, batamuhaye umwanya wo kwisigura, bakamuha akanya gatoyi cane, bakamuha umunsi umwe urubanza rwe rukaba ruraheze, atisiguye ku vyaha vyose, kuko ngo nta kintu yagiye arashikiriza. Vyari incamake, vyari impfunyapfunyo, ntibatuma yisigura ngo bamubaze n'ibibazo vyerekana ko ashobora no gutsinda urubanza rwiwe. Parike yo ikaba yaravuze ko agomba gucibwa umunyororo wo guherayo, n'amatunga yiwe akabandanya afatirwa.
fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze k'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi.